barundikazi bakoresha abakozi inshuti z'Uburundi. Kuri uyu munsi turamutse duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi, umunsi wamuhimbazwa ku isi yose igenekerezo rya mbere Rusama. Turakengurukira Imana mushobora byose yo yatugiye imbere ikadushoboza kurangura imirimo yacu nihabwa icubahiro. Turifadikanije n'abakozi bose mu kwigina uyu munsi mukuru kuko twese turabakozi. Tuhimbaze tuzirikane ingene watanguye igihe abakozi isinzi bo mu gisagara ca Chicago muri Amerika ya ruguru bagira imyiyerekano basaba ko bogabanirizwa amasaha y'akazi gushika ku masaha 8 ku munsi kuko bakora amasaha menshi abavuna bagatako bagafatwa nk'abaja. Hari kwigenekezo rya mbere Rusama umwaka w'1886. Kwizina ya leta no kwizina ryacu nyene turifurije abakozi bose umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru w'akanyamuneza mu buhimbaza ataco mwinona kuko amara n'umutekano bisasagaye mu gihugu cose. Aho muri muyaga kazi mwihanagura kuya mwishimirize kuvyo mwaranguye neza, mwongere mwigira inama y'ingendo nshasha izobashikana ku yindi ntambwe. Icivugo kizoturongora mu bikorwa vya misi yose muri no mwaka naco niki: twijukira ibikorwa byo soko y'iterambere ry'imiryango yacu n'igihugu. Barundikazi bakoresha bakozi. Birashoboka ko hoba hariho abibaza igituma amakungu yamahimbaza umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi kwigenekerezo rya mbere Rusama. Imvo nyamukuru si yindi nugutereza amaso nyuma kwa zina mukozi wese no kubitiza agatima mpembero akamenya iyo yavuye, aho yaciye, ateye niyari karerekeza. Uyu ni munsi udasanzwe mu buzima bw'abakozi n'akazi muti gute. No munsi uduha akanya keza ko kuzirikana uruhara ruhambaye abakozi bo mu gisagara ca Chicago bagize baharanira agateka kabo bakanga gufatwa nk'abaja ku kazi, bamwe mbere bakasiga ubuzima. Nk'abakozi rero ntitworeka kwama tubibuka kuko babereye incungu abakozi bose bo ku isi yose natwebwe turimwo. No munsi uduha akaryo keza ko kwiyumvira akazi kacu, tukirimbura, tukikebuka, tugahindura ingendo kugira turushirizeho kukarangura neza twubahiriza amategeko. No munsi udufasha kwibuka ingene benshi twaronse akazi bitugoye, tukazirikana n'agateka gahambaye dufise ko twitwa abakozi. No munsi udukebura ngo twame dutegura neza ibikorwa kugira tubirangure tutagenza umutwe nkuru yuzi, tudatumwanya kandi tuzi ico dushaka gushikako. No munsi udufasha kwibuka uruhara ntangere rw'akazi n'ubwo umukozi mwiza mu iterambere ryiwe, ry'umuryango wiwe n'igihugu atahandi riva atari mu bikorwa. Ni kandi umunsi wo kwivuna umusasi, abakozi bagahura bakiginana bagasangira umwimbu nk'uko basangiye ikivi. Sivyo imbeshere, uyu munsi mukuru ushitse turi mu gihe ciza cane, amara n'umutekano vyiganje mu gihugu cose. Ivyo tubikesha gukorana neza kw'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane n'abene igihugu, tutibagiye na ya makomite y'umutekano. Turashimiye abo bose batereye agacumu k'ubumwe muri ayo mara n'umutekano dufise no munsi, tutibagiye mwebwe abakozi. Muri no mwaka haribonekeje inzara mu ntara zimwe z'igihugu kubera uruzuba ruva kwihindagurika ry'ibihe. Naho biruko dutereje amaso hirya no hino turabona ku mwimbu w'impeshi uzuba mwiza mu gihugu cose. Dusavye abene igihugu kutabusesagura canke ngo bawumarire ku isoko. Tuzirikane ko iyo nzara igeramiye ibihugu bitari bike ku isi na cane cane akarere turimwo. Uyu munsi mukuru tuwuhimbaje kandi mu gihe impunzi zibandanya gutahuka kandi n'abaheruka guhungira inzara mu bihugu bibanyi bamwe bitiranije n'impunzi za politike bariko baratahuka ku bwinshi. Turasubiye guha ikaze abatahutse. Turarika
n'abacijijanye imitima ngo bajijuke batahuke. Igihugu ni gwabo kandi inguvu ubwenge n'ubumenyi bwabo igihugu cyabikeneye byongeye ibya gusa bitera ubwenge buke. Ego nivyo ibibazo by'ubutunzi birahari kandi si mu Burundi gusa, ariko ishaka umwete n'ubwira ku bakozi niyo nzira irashe yo kuva muri ivyo bibazo. Kugwanya ubukene si urugwabo rw'umwaka umwe, ni igikorwa ca misi yose, kandi turashima ko abarundi benshi bamaze kubitegera. Twame tumenya neza ko n'ibihugu vyose byo kwisi vyitwa ko bitunze byabanje kuba bikene. Ivyo dukenye bitubera akaryo ko kwikenura maze dutera imbere. Barundikazi, bakozi, bakoresha, kuva leta ihagurukiye ikibazo c'akazi n'ubukene, ugwaruka ruriko rurahindura ingendo mu kwijukira gukorera hamwe no mu gushinga amashirahamwe yago bwite, rwifashijwemo n'ikigo kijejwe gushira mu ngiro umugambi w'igihugu wo kunagura no kugwiza akazi, hamwe n'abafasha Uburundi mu gisata cyo kugwiza no guteza imbere akazi. Kugwaruka 2027 rwari gwiyandikishije muri ico kigo mu mwaka wa 2016, abashika 220 baronkejwe akazi mu mashirahamwe atandukanye, 180 nabo bararonkejwe inyigisho. Ariko turabona ko ivyo bitigiri ari bito cyane turavye abakeneye akazi. Dusavye amashirahamwe yose ngo akorane n'ico kigo, amenyesha ubuzi bwose atanga kugira ababurondera bose babumenye. Turahazavye kandi ko kamwana wa mama na mpinga yanje byorandurano n'imizi akazi kakaronswa abagashoboye. Mu misi ya vuba kandi hagiye gushigwaho umugambi w'igihugu wo kugwiza akazi kugwaruka cane cyane go hagati mu gihugu, uzotuma abantu benshi bagifise ishaka yo gukora baronka akazi, mbere bakazoharonkera n'inyigisho z'imyuga zizotuma baca bitunganiriza imigambi bakoresheje amahera avuye muri ivyo bikorwa. Kugira imigambi nkiyo irame, bisabwa ko ibigega byo kuziganya no kugurana na bito bito bitera mu iterambere ry'abene igihugu. Abajejwe intwaro nabo bakurikiranira hafi irangurwa ry'iyo migambi mu ntara n'amakomine bajejwe. Turasabye kandi amabanki nabo bose batanga ingurane kudaca inkokora abafise imigambi myiza mu kubaka inyungu z'umurengera. Nibategere ko amahera bakoresha ava mu bantu baheze bagira uruhara mu iterambere ry'abantu. Nk'uko bigenda mu bindi bihugu, amabanki mu Burundi yarakwiye gufata mu mugongo iterambere ry'igihugu biciye mu ndero, inyigisho nkarisha bwenge, ubushakashatsi, inkino, amagara y'abantu, gukingira ibidukikije n'ibindi. Kubijanye no kugwanya ubukene, leta ifashishwe ni banki y'isi yose igiye gutanguza vuba umugambi wo gufasha imiryango ishika 48,000 mu kubaha amahera 20,000 ku kwezi mu kiringo c'imyaka 2 n'igice, kugira bisununure babigishe n'imigambi izotuma bava muri ubwo bukene. Ivyo bikazotanguzwa mu ntara 4 imbere yuko bikwiragizwa mu ntara zose z'igihugu cacu. Biraboneka neza rero ko nitwagwiza imigambi nkiyo dushobora gushika kuri ryahangiro ry'ingene twifuza ko igihugu cacu coba kimeze mu mwaka wa 2025. Ubukene n'ubushomeri byagabanutse mwe biboneka, ukuzerinze bisigaye ari umugani mu gihugu cacu. Twijukire ibikorwa byo soko y'iterambere ry'imiryango yacu n'igihugu. Turashimiye abakozi mwese kuko mutacitse inkokora mukaguma ku mirimo yanyu, mugatako mugashigikira bene wanyu bo mu ntara zaranzwemwo inzara. Turabashimiye cyane kuri uwo mutima wo gushigikirana wabaranze, nk'uko ariko vyamye biranga basokuru bacu igihe cyose babari mu bihe bigoye. Nitworeka gushimira n'abatanga kori bagenda biyongera kandi batahura gusumba akamaro ko gutanga ikori, bikabonekera ku mahera yinjira mu kigega cy'igihugu. Nko muri no mezi 3 ya mbere y'uno mwaka hinjiye amahera miliyaridi 179 ku miliyaridi hafi 171 zari zitekanijwe, no kuvuga ko habonetse umusesekara ungana miliyaridi 8.
Turashimiye abakozi bose bakoze bumvikana n'abakoresha, bikaba vyatumye haba icuka ciza ku kazi, amayegerege n'imyidogo navyo biragabanuka. Mwumenya kandi ko mu bijanye no korohereza abakozi n'abakoresha, leta ifadikanije n'abaserukira abakozi n'abakoresha iriko irasubiramwo ca gitabo c'amategeko y'abakozi kugira haboneke amategeko ajanye n'ibihe tugezemwo. Turasavye abakoresha kwama hafi y'abakozi bajejwe, iruhande yo gukurikirana, kugenzura no kurimbura abakozi n'akazi. Abakoresha basabwe gutunganya amanama kugira umwe wese amenye neza amategeko y'akazi, uburenganzira bwiwe n'ivyo asabwa n'amategeko y'akazi. Birakenewe kandi ko abakoresha bo kwamana ntaryo batera intege abakozi bitanga batiziganya. Muhanure, bibaye ngombwa muhane abanebwe, ibigaba abatubahiriza amasaha y'akazi n'izindi ngeso mbi zikunda kwibonekeza ku kazi, kugira bibuke bamenye ko kazoza keza kabo n'ak'igihugu atahandi kazova atari mu bikorwa vyiza bijanye n'ubwira n'umwete. Abajejwe intwaro namwe ni mubandanye guhimiriza abo murongoye, na cane cane ugwaruka, bitabe imirimo, bashinge amashirahamwe, bakore bateze imbere imiryango yabo, batereye no mu iterambere ry'igihugu bahereye mu makomine bavukamwo no mu kibano. Nimubahimirize bitabe ibikorwa rusangi, bubake amashure, ibitaro, amavuriro, ibiro vy'indongozi, amasoko, amazu y'amahuriro, amabarabara y'imigenderanire, amazi ya rusengo, ibibuga vy'inkino, tutibagiye no gukingira ibidukikije na burya ihindagurika ry'ibihe ari ryo nkomoko y'inzara, isenyagurika ry'amabarabara n'amazu tumaze imisi tubona mu gihugu cacu. Twijukira ibikorwa vyo soko ry'iterambere ry'imiryango yacu n'igihugu. Bakoresha abakozi barundikazi, kugira umwimbu n'iterambere vyongere, twashaka tubagira inama. Imbere ya vyose mugira urunani rw'intamenwa, mukomeza amahoro n'umutekano, ivyo ni karaha mu ruganda ntibacura. Muri urwo runani nyene mushigikire imigambi ya leta yo kurwanya ubukene n'inzara, mukorere mu mashirahamwe, mukore mufatanye mu nda, muhuje umutima n'inama. Abajejwe intwaro, abanyepolitike, abarongoye amashengero n'amadini, eka nabo bose barongoye abandi, babandanye bahimiriza abo baserukirana cane cane ugwaruka ngo rwijukire ibikorwa, rwiga imyuga, rutegure kazoza kago. Tuvire hasi rimwe, tugwanye urudandazo rutemewe n'amategeko, cane cane ubw'ubutare, ikawa n'isukari. Twongere tugwanye twivuye inyuma abatanga n'abajya ibiturire. Nk'abakozi muzi ingaruka mbi z'igiturire, nimushigikire umugambi w'igihugu wo kugwanya ibiturire. Mubituze kuko ibiturire ari umwansi w'akazi, umwansi w'iteka, umwansi w'iterambere rya bose, n'urugamba rero rwa twese. Nituzirikane kandi ko iterambere nyaryo rishimikiye ku mico myiza, imigenzo n'akaranga k'abasokuru. Muri iki kiringo umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi winjiye mu gikorwa cabo nyezina, dusavye abakozi n'abakoresha ngo mutange interano zanyu kugira abarundi tumenye ukuri ku mabi yagiye aradushikira, gutyo ntitwame dusubira mu ihumbi, tuzibire burundu ibihengeri vyose umwansi w'Uburundi yagiye arameneramwo. Kwiteka ryanyu ryo kuba abakozi, nimurate mwivuye inyuma ivyo mwaranguye, mubimenyeshe abarundi n'amakungu, mubeshuze inkuru z'ibinyoma zica hirya no hino zitukisha igihugu cacu. Muhayagize ibikorwa vyiza biriko birakogwa, nko kwigisha ku buntu abanyeshuri mu mashuri y'intango, kuvuza ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5, n'abakenyezi bibarukira mu bitaro n'amavuriro vya leta, kunywanisha abarundi, kwiyubakira inyubakwa rusangi, amashure, za kaminuza, ibibuga vy'inkino, amasoko, ibigwati, amasengero, ibigo bifasha abatishoboye, ibigo vy'ugwaruka, inyubakwa zakira amanama n'imisi mikuru, gufasha kugarukana umutekano mu bindi bihugu nka Somalia, Centrafrica n'ahandi n'ibindi. Turasubiye gukeza inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi ku bikorwa vy'iteka zirangura mu guteramira amahoro n'umutekano mu Burundi no mu bindi bihugu. Turakeje ubushikiranganji
bw'ubudandaji amahinguro n'ingenzi hamwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku manama mpuzamakungu bwatunganije mu Burundi. Turakeje uwo wese yitanze atiziganya mu gutera iteka Uburundi abicishije mu vyo avuga, ivyo akora n'ivyo yandika. Turasavye abarundi kwirinda guta umwanya kubitagira ikimazi, bareke gusamazwa n'inkuru zitagira ifatiro. Nyabona bijukira ibikorwa no kugendera ukuri, tuzirikane ko uwugutesheje ikivi abagutesheje kazoza kawe niyerekwa ryawe. Amashirahamwe yiyemeje gufasha Uburundi tuyasavye kwerekana ibikorwa bigaragara aho gukoresha uburyo bagenewe mu gutunganya amanama n'ibirori by'urutavanako. Nibibuke ko Uburundi bufise inzuzi n'ibiyaga, maze aho kuzana amafi mu Burundi bigishe abarundi kuyorora no kuyaroba. Twese twame tuzirikana amajambo meza dusanga mu ruririmbo rwagiza igihugu cacu, maze Uburundi bwacu tubuture amaboko, umutima n'ubuzima. Twongere dusaba Imana yabuduhaye ibudutungire, abarundi basagwe n'ugweze, basagwe n'amahoro meza. Nitwame tumenya ko Imana itarenganya, ibihugu vyose yabihaye ubutunzi, igisigaye nuko natwe twomenya kubukoresha, kubungabunga no kubukingira. Wowe wese yagiriwe ubuntu akaronka akazi nakarangurana ubwira ubukerebutse n'ishaka ryinshi, atera imbere gushika mbere aho nawe atanga akazi. Nitumanuze Imana yaduteye iteka ryo kuba abakozi, nidukore ako gateka kadupfe kubusa, kadushikane nyabuna ku iterambere ryacu n'iry'igihugu. Twijukira ibikorwa byo soko ry'iterambere ry'imiryango yacu n'igihugu. Imana ihezagire abakozi bose, Imana ihezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze.